Bakunzi bacu ba televiziyo FTV turabahaye mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye, ndabahaye kaze kandi mu kiganiro menya amategeko, ni ikiganiro mutegurirwa n'uruganda rwa FTV mukagishikirizwa na Jean-Luc Baldi, ni ikiganiro kandi giha akaryo abadukurikirana kumenya amategeko. Bisigura yuko umwana wavyaye naho yareje kaminuza hari usanga ariko baridoga ngo ikintu c'ikigabo cishe ngaho c'imyaka 40 caje kaminuza no guma cice ngaha anya guma kirya gusa kurya gufungura ni ku muvyeyi umwana ataragera hashobora kwitunga arafungura ico adashobora guhuriza ko gusa ico no hanura abana no kuca baja mu matungo y'umuryango canke yase wibuka mengo barasangiye none burya atari banga muvyarira umwana wiwe gushika ryari nivyo navuze ngushika ashoboye kuyitunga atari itunga ntibikunda nuco uhengera washaka imyaka 21 canke ngo nuko ahejeje kaminuza ngo cusohoka oya mugabo ugasanga umwana asigaye afise akazi gashobora gutuma ashobora kuyitunga agaca guma muhira ntashobora nawe nyine catereye mu rugo acagomba kufungura ngaha guma bangaho onye umuvye ashobora ati namvire uko arashobora gushika mu bigero arashobora kuyitunga arafise n'akazi namwishe kaminuza ubundi atsa kuba yarasohotse nagendero yipangire yibana cyo n'uburenganzira bw'umuvyeyi mu gihe abona mugabo bitarakunda uwe mwana aravyerekana tije ntibirakunda mugabo afise akazi vyogora ngene navyerekana yaraheje amashure ntaciga yararonsa akazi aca guma afata amafaranga aja konona muvyeyi aravuga ati numvireho genda Maître David Dusabe hariho igihe tukingaho nyene ari bishobora usanga uwo muvukana afise amafaranga yaraheje amashure mwese mwarahejeje ugasanga abavyeyi muri uwo mwanya ntafise uburyo bwinshi cyane ariko ugasanga umuvukana afise uburyo bwinshi kandi ashobora kubatunga ariko ugasanga abatoyi biwe nabo babidoga ngo mwene wacu aratunze ariko ntadufasha mbega abari tegeko ririho rifasha ryo gufasha abatoyi babo Ingingo y'ijana na 32 kuva ku ngingo y'ijana na 32 usomye mu gitabo gushika ku ngingo y'ijana na 38 y'iki gitabo kigenga abantu n'imiryango donc izo ngingo zirerekana abantu amategeko aha itegeko yuko babagaburira bashaka kubabesha kuba bibabesha toujours ngumangara kuri bya bindi ni obligation alimentaire c'est obligation si itegeko ryo kuza baba amahera yo gusohoka baja mu vacances Dubai oya n'amafaranga canke nivyo kurya byo kubabeshaho gusa izo ngingo nazo zirafatira ku bantu ziratomura abantu bo gufashwa ubwa mbere umuntu ufise itegeko ryo gufasha nuwo mubakanye wa kabiri n'abana wivyariye uwa gatatu n'abavyeyi bawe uwa kane abandi ufashwa akomokako ico bita mu gifaransa les ascendants hanyuma banyuma nabandi bamukomokako les descendants numvuga nabuzukuruza babarimo abuzukuru muri abo bose navuze nta mwene wanyu arimo nta mushikawe arimo bisigura yuko nta teko ririho yuko ufasha mwene wanyu canke mushikawe oya nta teko rigufasha ngo ngutsa kumugabira ku nguvu canke ku neza ngo gutwara muri senta ngo ntamugaburira ntariri ariko mu vyumve neza sinagombye kuvuga ngo ntimuze mufashe bene wanyu oya ubifise ni n'ubuntu wanagomba aha bishobora gufatwa n'itegeko kumbure riri mu mategeko mpanavyaha riri mu itegeko mpanavyaha rivuga ngo non assistance à une personne en danger kudafasha umuntu yarabikeneye ko afashwa kandi ashobora kugira ingorane hamwe atofashwa wowe ubibona kandi ubishoboye ntubikore niryo tegeko rishobora gufasha mugabo uri igitabo gigenga ingo n'imiryango nta tegeko ku buryo umuntu uja kwitwarira muri sentare ngo yase kungaburira ngo kandi abifise ngo ari mwene wacu oya ivyo ntibirimo mwatubwiye ubwa mbere ko hari itegeko rigenga umuntu etaye urugo mbega mu gihe umwe yagiye gupanga aho batumvikanye na mugenzi we hama kanka kuza kuhaba sosha tuvuga ko aba yataye urugo mu gihe umwe mu bubakanye yagiye kuba aho mugenzi we atabakora atumvikanye
ubwa mbere aya mategeko aravuga yuko amategeko aravuga yuko abubakanye basezera kugira ante kumvikana ku buturo. Amategeko avuga ngo buturo no kuvuga aho batuye, aho baba. Ni ingingo y'ijana na 24 ivuga ngo ubuturo bw'abubakanye buraho bompi bumvikanye ku bushinga, kiretse abibuzwa n'ingingo y'amajana 380. Umwe mu bubakanye arafise ububasha bwo kwitura imbere y'inama y'umuryango kugira ngo bashinge ubuturo ahomerera neza umuryango n'ibibondo. Bisigura iki? Mu gihe bisabwa yuko mwimuka canke muja kuba ahantu mubanza kuvyumvikana no muba mwubakanye. Mu gihe rero yase kuza ntibisigura ko aba yataye urugo. Oya, murumvikana ati none turavye ku ndero y'abana, turavye ku mashuri yaho biga n'iki hano tugiye kuba mubona ari heza. Mu gihe byanse ko mwumvikana muri babiri muca mwitura inama y'umuryango ikabatunganiriza. Ari naho rero ngaho onye mu gihe meze gutyo onye mukaba mubaye ahantu mwumvikanye ugaturugo kagenda itegeko ry'amajana 556 ryo mu gitabo c'amategeko mpanavyaha riravuga yuko bahanishwe umunyororo utarenza amezi 2 n'ihadabu riri hagati y'amafaranga 220,050 canke igihano kimwe muri ivyo conyene serugo canke inarugo ataye urugo atamvo mu kiringo kirenza amezi 2 kandi agaca yiyonjorora mu vyo ajejwe byose canke bimwe byo kuremesha umuryango canke kutunga kubera ari wafise ububasha bw'ubuvyeyi canke ibanga ry'uburezi yemewe n'amategeko. Ico kiringo c'amezi 2 kibandanya guharurwa iyo ico kiringo c'amezi 2 ntikibandanya guharurwa iyo wari yataye urugo agarutse akemera yuko agiye kugumamwo, akerekana ubushake yuko agiye kuguma mu rugo ubutacisubirako. Bisigura iki? Bavuze ngo umuntu yataye urugo ni mu gihe ikiringo c'amezi 2 cyamaze kugira ante kurenga, kandi gwari urugo mwari mwumvikanye, ubuturo mwari mwumvikanye kubanamwo, kandi nawe naho umutwa mwumvikanye kiraza kucuruta ngo wicare uca witura inama y'umuryango. Abantu bashaka kwibaza ngo inama y'umuryango ni bande, igizwe na bande? Ego haraho donc inama y'umuryango ingingo y'amajana 372 irabatomora neza, ni se na nyina bo vyerekeye nibo baja muri iyo nama, abo bavukana bamaze gushikana imyaka itegeko kugira ngo vyemeze ko bakuze. Abantu batari munsi ya 2 batowe mu nshuti za hafi zibuse canke zibunyina. Abantu batari munsi ya 2 batowe kubera ari abantu b'intungane. Abo nabo bakaca batorwa nabo twamaze kuvuga aho hejuru, no kuvuga se na nyina n'abavukana n'uwo iyo ngingo bagira bafata yerekeye. No kuvuga yuko abo bantu babiri bashinga ntahe babushitse batorwa nabo ba se na nyina na bene wabo n'uwo iyo ngingo yerekeye bagiye gufata. Yego, mbega ingingo zifashwe n'inama y'umuryango zifise inguvu zingana gute? Mbega ikide naco utashimye ingingo yafashwe n'inama y'umuryango acabigenza gute? Udashima ingingo yafashwe n'inama y'umuryango aritura sentare. Aritura sentare arabirekuriwe, sentare ikaca ifata ingingo, irashobora gufata ingingo itandukanye n'ijya yafashwe n'inama y'umuryango canke igafata ya ngingo nyene kayikomeza canke kayikosora. Mugabo ntibisigura yuko inama y'umuryango yakoranye ngo bafashe mu kujya kwa Bibiliya ngo ntasubirwamo. Oya, iyo ngingo urashobora kuyihakana ukavuga ati jewe sindayemeye, sentare yakwa sentare n'umuntu unganiriza bemewe. Ndabashimiye cyane Maitre David Dusara. Nanje ndabashimiye. Ego nizeye ko n'ikindi gihe tuzoza kwarondera kugira ngo mubandanye mutuganiriza kujye n'amategeko. Nta kibazo.
je ndahari ndi ngaho kugira ngo dufasha bene gihugu babandanye bamenya ubuzima babo bwa misi yose n'ibihano boza kugwamo batabizi bagenda bimenya ku munsi ejo canke hirya yejo ntibaje kubigwamo baza kwisanga amasenta canke bisange bariko baza kurondera abashingwa manza ngo nimuze mudufashe vyabaye nabi